Pacy ageze ku muryango baramurihishije kubera baramurihishije kandi yararimbye fata taxi siyake ageze ku muryango ubone ntari yatumiwe nari muri programme muga baca baramurihisha abimbwiye ubu nyene mu mwanya kandi naho ziyaraza aramubwira ati twebwe ibyo wacu by'imiziki ntimuzamuriha mugabo jewe nje mu miziki ibyo wacu murandihishije ivyo bintu ari nkawe uvyumvise uvyakiriye gute naragenda kumuraba nasanga Diwan ariko aranyukura iminyuko yiwe hari indani muri iteka ego vraiment mugabo barabe ntibagume barira umva Diwan ashigikiwe ni radio mwana amanumva mwese murira kubera Diwan ngo ntibamutuma kwibihara nibamutegurira ama evenement bamutegurira ama evenement none namba bashobora kumurihira clip ya 5 million bonanirwa no gutegura event yiwe. Yes, bakunze ba Tech TV nko mubibona today ni kuri aeroport Mercure Ndadaye. Wono umunyamerika ngaharagiye gute none? Fresh. Ngo bagomba gutelefone. Dukora ivyongoka. None gucerewe gama ndege ntihavi guziga. Iransiga mugabo deka dupambane tu. Sasa. Okay. Umwanya muto maze ngahe Bujumbura wabonye entertainment yameze gute? Entertainment. Naye makuru shiriye abari hari entertainment jembo nimeze fresh buke abakora ivyunguka bariko baravyubikora amabandi nawe sinzi gusa je nabonye imeze neza muziki watanguye kuza buke ejo ngo kuri waragiye kuri Zan Beach kuri ya All This Gold sinashobora gushikayo kubera iki sha nani mbese ni ibintu by'ikirundi bya kera indirimbo zaba Torobeka abande Babaki John narabuze umwanya kubera urugendo nafise uno munsi. Pacy ageze ku muryango baramurihishije kubera baramurihishije kandi yararimbye fata taxi siyake ageze ku muryango ubone ntari yatumiwe nari muri programme muga baca baramurihisha abimbwiye ubu nyene mu mwanya kandi naho ziyaraza aramubwira ati twebwe ibyo wacu by'imiziki ntimuzamuriha mugabo jewe nje mu miziki ibyo wacu murandihishije ivyo bintu ari nkawe uvyumvise uvyakiriye gute sindavyakiriye neza kubera ko sindavyakiriye neza ntibari kumurihisha kuko nawe nyene ari mu bantu bakoze amahit kera n'ahatari kera cyane mugabo bavuze ko ari indirimbo za kera bari kuca bamuha agaciro niyo bafuma barihisha ururunganwe gubu ariko ujya ari mu bakera burya birakwiriye yuko umunyamuziki ari hamwe gikorwa cy'umuziki abyiyumviriye cyangwa bateguye igiteramo bamuha agaciro bivana n'agaciro bateguye igiteramo bamuhaye ariko arashobora kuriha kugira ateze imbere uwateguye ico giteramo cyangwa ateze imbere umuziki mugabo bateguye ibiteramo nibaza ko bategezwa kumuha respect nk'umuririmbyi none iyo bishitse umuririmbyi yagize uruhara ko bigenda kose amageneration tugenda duhanahana iyi imiziki abambere bitabona tubona umusini tuba tubikora hagize umuntu yagize uruhara kugira natwe yarakundishijwe no yarakundisha abandi n'abandi barabikunda nawe ko yarakundisha abandi iyo abakundishijwe badaha agaciro wakundishije ivyo ko urumva ko yuko ari ibintu vyiza ntabwo ari byiza kubera Pacy ari mu bantu bazanye bateje imbere umuziki nk'umuziki twokwita modern nubwo wari usanzwe ukora mugabo bari kumuha agaciro kandi ari mu bantu bakera nkuko bari babiteguye urumva rero kubona batamurihishije baramurihishije ngo narihe ngo nafuma ari 30 ni Hosy yabigite Hosy niwe yamubimukoreye yego sindamutinya reka je Pacy yambwiye ngo nagasuzuguro nivyo nawe uravyemeranije nawe ko aragasuzuguro sha ujya mukobwa arakaze je ndamutinya ingene yagara ashitse imbere we yarafuka yarinde muvugi amere akavuze freedom speech oya irahari mugabo sinomwononera amarira yamurijije yarinde Hosy yarijije duhiyo show aya sindavuga izina yarinde Hosy
arabizi umuntu yari mugabo uwe dogo alikuwa ana wewe dogo we nini we na nini alikosha vyombo mzuri akategeda kuvuza mpaka akapiga vyunguka vikaonekana tu alikosha yareme yaroze vyombo mpaka akapiga vyunguka yareme yaroze vyombo okay mugabo ico namukundira we yaroze vyombo aho tutabona mugabo uwundi akaca ashaka kumusuzugurira aho tubona mugabo biragaragara ko ivyombo yabyoza neza. Okay. Aho ni safi safi. None ganondro. Ni cyayi kintu uzokumbura Bujumbura. Jewe ikintu nzokumbura Bujumbura ko kenshi ari abantu ndaza abantu benshi bahora bagenda akavuga bati nuko imana ntihari bwagere ko ngenda. Hari bwagere ko usubira inyuma kwera uko mu mutima wawe. Bo ntihari bwagere kandi hari hageze. Muga Bujumbura ndakunda urabona ko twemeye kunyagirwa. Hama je ndumubo. Umubo. Umukeke. Bawutekeye. Uburobe neza. Akanyama utudagara twitunguru kutudimu jewaho ebana umurongo tugarukira muri entertainment yacu ni cyayi cigwa ubona wohereza abako entertainment imaze imyaka myinshi hano batakuzi warigeze no gutanga challenge ivyunguka abo ntibabibona urabyumva ndabwiye no tageze gutanga challenge ivyunguka bikwiye abo ntibabibona Gracie ni sawa umukire doctor kandi akaba akora mu ma media ngaha y'amaradi akaba directeur cyangwa wa Iteka FM ujya no yasinjije D1 yego ndabizi naragenda kumuraba nasanga D1 ari karanyukura iminyuko yiwe hari indani muri Iteka yego vraiment mugabo barabe ntibagume barira umva D1 ashigikiwe ni radio mwana amanumva mwese murira kubera D1 ngo ntibamutuma kwibihara nibamutegurira ama evenement none namba bashobora kumurihira clip ya 5 million bonanirwa no gutegura event yiwe beko berika bari mvyo Burundi batinya gutegura ama evenement yao no kugira ntitubabone ko bapondetse amatwe tureke kubashoramo amahera oya peut-être ari ikintu analyse maze kugira none urumva yuko bayitegurana nande d'abord itangaza makuru urumva yuko nk'ivyaraye bishitse kuri Zayani mbwiro muririmbya azotegura igiteramo wabona yuko nawe niyagiye mu kindi giteramo umenyesha makuru yo mu support muri hisha mu kintu cyo muziki none cyabibaza rero ntihagera nawe yuko bakorana project none ntiwama wababwiye bakora ivyunguka MB data ntiyabarimbiye ati twe dukora ivyunguka none kubereka abarimvye baguma baja gutanga ama interview ka video ka telefone cyane namba ama media tanguye ivyo nawe muririmvye menya ko hageze bagusabye ikiganiro ivyunguka buro nuko ikiganiro ivyunguka mwavyumvise uno munsi ntuzenya Pacy yagiye kuri airport kuri show bamusaba ivyunguka ure urashiye ko nabarimvye nabone baza barasaba ivyunguka ageze ko basaba ikiganiro urumva namba tashobora kuguha gateka kiwe mu gihe yateguye show kandi nuko uri umuntu namba ateguye show abakeneye guha gateka umuririmbi kuko nta show naho umuririmbi atoririmba atezo kuza mu DJ akavuza indirimbo nta kintu na kimwe kitakenera umuririmbi nundi mu DJ numvise ngo yateye abidaje kubera ngo yase kuvuza indundi muri mutima bar shaba DJ basigaye bavuza indundi kweri mugabo urumva ni sinibaza ko avuza indundi kuva tangure gushika hetse nazoyoronka kandi urumva aba DJ nabo rega ntimwarenganye hari ikintu barakorera ku ma BPM sivyo ugiye gukorera ku ma BPM byogorana ingene uronka indirimbo z'abarundi zikurikirana utagiye urazivanga kubera twe ntituraronka shema nziza tugira sinzi ko murabibona ibindi bihugu regira shema imwe bagira ku buryo piano ku buryo ushobora gusanga ushobora kwactive indirimbo z'ico gihugu ukaronka indirimbo gumujanisha ukumva ko ziri meme basi zifitaniye isano imwe arana nka Afrobeat sivyo arana nka Tanzania ukuntu biyubaka sivyo nuko ya mbere ukumva yuko ya sivyo ko murabona Roma naba bihugu bibanye ngaho sinzi ko murabona yuko hariho transition wumva ko ikintu kigira muri memerite bashobora kuvuza mugabo ngaho ugiye usanga wagiye mu kajagari ngaho urumva urabona ntibashobora no kujama bakavuga ati dukreye ikintu kimwe hama twese tuze turagikorera ko kugira dushobore kuduza industry yacu ni bimwe wamubwira gufata ingingo kuba hamwe kugira umutima umwe
ahumva hamwe dufate genre nk'aba producer ko kenshi ni production hamwe nk'aba producer bo kwicarana bakaronka intumbero imwe bashobora guhereza barumva yuko ico kintu cyo fasha ino industry cyo bifasha muga agenda ndakunda kubibabwira je nibaza ko gushika ino saha muziki w'Uburundi wishwa n'aba producer kwera aba producteur uraraba ibintu bariko barakora ukabibura sivyo nama nabivuze je maze imisi ngira analyse aba producteur ubu mu majiri yose y'ibintu byitwa ama competition kurimba nibo baba barimo umuntu aje arimba indirimbo y'u Burundi bamukuramo mu yambere sasa nukuvuga yuko zijya ndirimbo bakora bajya producteur ntazo bemera rero nibaza yuko je nama mvuga ntibakora ngaha sinibaza ko ari aba producteur bagura amasample sinzi je ntamura numva n'abayagura namwe yakera bagatiza ngo ndungikira ugasaba nk'utuntu unaka yaguze ukacuja kudutora abandi bagura misi yose mugabo nontro mbwa akantu uvuze bazi ko no muri nikimenya amenyo urabona dufate nk'ama competition yose aheruka kuba abayatwaye bose nutumenye irengero ryabo nkujya yaririmbye ifu y'abatwa umva stadire umva iyo ndirimbo ubuyisumbishije indirimbo zose namba twe tutaraha agaciro ibyacu mushaka abandi babiha agaciro umurimbyi wenyine amaze kuririmba indirimbo y'u Burundi akarengana ni ntuzanye yawe wenyine Rarijo yaririmbye indirimbo yiwe muri primusika ya mbere yego mugaba yari yabaye hit uwundi nawe yari yagerageje umenga yabaye wa kabiri Shofani Shofani yego Shofani yaririmbye indirimbo y'u Burundi Shofani yaririmbye indirimbo y'u Burundi nibyo yego yabaye wa kabiri nibyo byanase ko abo wa mbere byaranje hajyari basi niyo yari kuba wa mbere ugeno yari kuba wa mbere yego kubera basi yaririmbye indirimbo y'u Burundi indirimbo zimwe bakora ubwabo ntibiha agaciro none aba producteur namba bama ariko barakora izi beat bene wacu none batera amakopi none sibyo ndiko ndakubwira egawe ivyo bintu bivuze bya BPM aragenda muri arena muri inde agasanga indirimbo zama zivuzwa n'indirimbo z'umuci usanga nawe nagashagira kugira nawe nazuje muri kaga playlist ka DJ Feel Bite nivyo rero ndiko ndakubwira kubera izi copy baguma batera copy ni copy ikintu gishasha n'ikintu gishasha nama nabwiye abaririmbye sivyo none indirimbo iba hit kubera clip oya none beresema sini yashizeho video itere 3 fantôme namba fantôme sisi nifise umuriyo sasa ikintu nkunda kubabwira rero niki sivyo genda urabe aba producteur bose indirimbo bakoze igaba hit uzomba mu mudiho wayo nawe wo kumviriza mu mudiho y'isi y'ahandi urumva ko ari ikintu yafyatuye gishasha nka beresema urumva nyene ko ari akantu nyene gashasha kisangite sivyo abarimvyi b'u Burundi barazi kuririmba ariko aba producteur mwe mutabahagurukiye iyi ngendo barimo muracababona nk'abantu basanzwe abaririmbyi b'u Burundi kubera ibintu bariko barakora no umuririmbyi naho yoririmba gute ubisa higeze ni beat irakona beat kandi iri personnalisé beat irakonta no musi turakorera mu mvura twe nta nakindi ni turi umuntu none uzakunsigira iki shop turayaga ivyo ukaba urabizi none wewe bisaba uje muri checking je nshaka nje muri checking gusa kugira twebwe muze muraduha umuziki ukomisi yego sivyo kubera hari abarundi bari muri ayo mahanga barashaka gushika ahantu hari baravuza abandi ba DJ kavuze ati natwe turaza ha zimura mu indirimbo z'u Burundi mugaga uri kurazivuza urabona ko ari ikintu usanga kitagira poids sivyo ni mwicara aba producteur bareke gufyatura bakoreshe ubwenge bareme bazana ikintu gishasha uriko uravyumva ni producteur bacu bose urabona nta numwe yiha Genovuga nani agaciro n'intumbero yego n'ubuzima mugabo usanga urabona uwo nibaze ko yihaye intumbero numwe icyo nagomba ndakubaza tumakarero ko umuproducer umwe wumve ko afise umurongo umuproducer umwe je mbona ko afise umurongo ni ntuzenye ni nani gigabit gituma no bivuga urabona indirimbo zose ni bazigirira mastering kandi urabona nta nuzomusanga gigabit mugabo abandi ba producteur bose utamusanze muri karaoke hari aba producteur bo mpeha nka twenga
muri primusic usanga ariko arakora sono akaba ari muri jiri akaba ariko arapanga intebe ukiyumvira agashira munsi y'imeza ariko bijya bintu vraiment kubera ki dukora ibintu bibi kubera ki basi tutiyumvira ugashira none cumbwira nko gufata gusi oya yewanje ntiragenda none cumbwira nko gufata amabuye muri competition ikintu uzi yuko kiriko kamera hari abandi bantu baza kuza kukiraba bakacicarira aho habarimwe kuyumvira cyangwa ubukora ibintu kugira ubikore ayawe yaronka agende muziki witwa n'aba producteur bawishe turege guta imihari ku baririmbyi cyangwa iki nako n'umuririmbyi nawe ahora aza muri studio akavuga ati nshakaka nkoreraka umuririmbyi mu gihe aje muri studio ati nshakaka nkoreraka yakizaniye uriko uravyumva ntacura kamukorera none bivuze yuko we nawe mu myaka ukora nta na kimwe wiyumviye ukavuga ati jewe ngo muririmbyi je nshaka ibinani kugira ndabona ko iki kintu nitwagishobora kiraza gufata none ushobora nawe kuvyiyumvira ego muririmbyi naho yo guhawe mukorera mugana nawe ukazana innovation y'ikintu gishasha ukavuga ati ndazanye nanje iki ukora vyumva kandi ikindi abaririmbyi b'u Burundi barangara nibige gufata umuproducteur umwe bakorane bavane hasi agenda kuki yo mukorana numwe uno musi murabona aho magiriye mwadekoneye aho magiriye amakosa ejo mukazamura mukaduza izindi ukazosanga murageze igihe mushobora gukubita amahita kurikirana pana gahiti kamwe mu mwaka ugasanga n'umurundi umwe dufise abaririmbye barenga ivyo bizotuma mugira ko turabona abandi bo babikoze ibyo haba mu Rwanda muri Tanzania bararonka amasho muri community z'aba diaspora ivyo urijeje yuko abaririmbye nibakora ibintu mwe nivyo n'abatoronka amasoko ngaha yuko muzobizera mukaza barabereza amadiri hanze abaririmbye b'u Burundi barashoboye nibihingingo n'abaproducteur nibihingingo amasoko azoboneka kandi bazubakije izina nabo bashike kure mugabo bakigumira uko ibintu byose bakashaka kubigira ibintu bisanzwe umenga ntibazi ibyo barimwo umenga n'ugukora kugira ukore wewe warabivuze abaririmbye b'u Burundi sinzi hari abakora kugira bavuge ati je ndo nk'abademu benshi n'abandi bakora ndonke n'inzoga nyinshi ngiye mu kabare nyinshi abantu bambone ko nkaze urumva abantu rero baza barikira ko barakorera ibyo bintu biragorana urumva nibakore bamenye ko arakazi kujya wamuvuga ati umuntu aragenda akicara mu biro urumva bamenye bagabura iminsi bakamenya ati turagira repetition bakamenya ati no musi ni studio bakamenya ati turafise concert aha twitegura uko tugenda uko bakabigira akazi mze urumva iyo niyo ngingo bimwe bamuvuga yo niyo bazokora ivyunguka abarimvye benshi mukaturangize kubera ugende ugira checking uzobandanya ushigikira dimwe ndazi ntabuzi ibintu byo yemaze guca intege mu project abatandukanye byo muri kurakora eske bizobandanya bigutera intege mu kubandanya ushiramwe imitahe mu bushoboye ubatera nkuko wari bikora jewe nibaze ko nzobandanya umuziki namye nikorera kimya buke genda mfiri giti du sound twanja hanaha romba mu misi zanzobatamo sound abaririmbye dusanzwe tuvugana barahari ico umuntu ashoboye nzogikora nkuko namye ndabikora kandi urabizi ni buke je natanze na challenge y'ivyunguka urabona benshi ntibayikoze ufusi umugambi kuragira pete bayikoze nuzenya bayapete bakoze ziganuze ya challenge bo umugambi cise novuga nkufise umugambi kubera ko mwemwe nyene murakunda kubivuga barimbye Burundi baragoye ku managing uramubwira ati kugira ushika hana hakora iki niki acavugira ngo jewe nuko kamubwira none wewe ibintu uko bitigeze vyunguka ukuri vyunguka ngo nahara kubwira ati je ngumuko hama ikibabaje uramureka akaca akora haci kwezi cyangwa go telefone ngo boss ngo urumva ngo nashaka ngo none uko nakubwiye dukora ivyunguka y'amahera y'inzu urumva uranse mugabo gumushaka ndagufasha kandi ndetse kugufasha niyanze none mushaka dukora iki baragoye abarimvye b'u Burundi ikintu bakorera batemwo ubahe urumva uvuga ati je ndabatamwe nk'abaha nkirenganira ntabe ugaheba utarindiye kunguka ngo managing ngo kugira umwunguke rega managing umuntu ya ingingo umuntu avuga ati je ndazi ibyo ndimo urumva
none nk'umuntu afise 24 yose nabaririmbye akayamiza kwirigara akayamiza gupoa kunwa inzoga ahantu inzoga z'imicoro na repetition yakora ntacaguma baririmbira none mu kabare kubera umuntu aguma gusorera inzoga ucuguma uvuga amajambo menshi batera n'inkuru none ntacaguma akoresha ryaje baririmba kumenyera none ntabwo uri gurabumva bavuga ngo bajya ngo twari dupowanye hano nuwo je numvise nzi afise amahiti bagiye baravuga ati yo ujya ajya muhira ivyo bintu babwira ngo yaguze n'imodoka tudatetse muhirarana inzara uriko urabyumva nukuvuga yuko twe nitwihana agaciro kubera iki urasanga umuririmbye ntashaka kuvuga ati jewe ntoraba musicien mu Burundi baruzuye ntora mu DJ baruzuye tugira umunsi wacu wo kugira ama repetition ibibanza byo kugira ama repetition biruzuye biraho biragaragara musicien baruzuye abakocha bamazwi byose biraho uriko uravyumva mugabo nta numwe uzosanga afise repetition uyu w'umuti ngira kidumu wenyene nabajya bagira amakarawo nabajya ntibagira repetition kubera umuziki bakora kubera akazi baze kubigira n'amakarawo ukura bibona bariko barakora amakarawo babikora nk'ibintu nyene byo kwivayura urukura byumva rero muri ico gihe nibamenye yuko hari umwanya wo kubifata nko kwiryohera sivyo no kubifata nka kumenga nakazi bakabigabura ari akazi nakazi namburimba kugira wiryohere irimba kugira wiryohere nibisanzwe hari abakina umupira batari bameze badakina football n'abanyange tutanga karorero ku barundi nawe kananga karorero kuri Nyange urabona nka Nyange canke basayida bajya bakina umupira nk'akazi mugabo dufise abarundi benshi bakina umupira kubera baryoherwe banonora imitsi ibe sport abaririmbyi babikora nk'akazi nibishire ku ruhande abavuga ati twe no kwiryohera nkene nongera abajama tuyisangirira inzoga dusangira abana nabone baje ruhande kandi bakabivuga ati je nkora umuziki kugira niryohe muri ico gihe bimwe bamuvuga ati eje umwana wacu nitwamuha karoro tuzomuhakura kandi biroro ingano mugira ati kora kuri naka urukora byumva muga twese tuhari ugasanga turi mu kivange bamwe no kwiryohera abandi no kuririmba bakora nk'akazi uzoburuha kenshi usanga ababikora kugira biryohere nibo baca bagira inguvu gusumba abafise yanuzenya yo kurondera ivyunguka ni ucuguma murabira akarorero ugasanga nawe ari karakujana mu bitari ivyo ego none troyo rero ngaha kugira ntuncererwe ubone sangapi je nibaza yuko harageze 13 numva ngo aba diaspora ngo bazi no yose bayahariye nzomba imisi ngahe nzoga yarerere hari n'abagera hagati mugaca mutangura kuzamura telefone hari atebara bro kiranukanye ndungikira yego nindungikira nzo gusubiza neza hari umuntu atabaho kwideni aragiye gupagasa tugiye gupagasa kandi ideni rihabwa umugabo iyo ugiye urazi ko atari wanya ariko iyo ngiye aha ni muhira na hataye urutsoga naho nataye urutsoga nubwiriza gushira hariya ni manamba yego tukwitegerero ryari kandi ugarutse mana amuhira uvuye manamba je nibaza ko munyitega nyene sinzi umunsi mugabo munyitege hapa ni nyumbani nani arimba hivi Bujumbura ndo nyumbani kanda kureke ugende bagucekinge wende bazi bisege ni ya system nye ya system technology inye bakora turavugana western limikashi kende bagucekinge wewe wekiana wotuzosubira muhungu wa muvaye kuri Western Union neza akajamwe kamwe kuri metre muvaye metre muvaye ubahwe umutama wacu turi we turagufana kuri jardina afiseyo akabare harakantu kokeje hari ifimbo iryoshe gute sasa so bakunze ba Gatech TV mugire subscribe na bindi